ejo aho bukera ni kuwa gatanu w'igenekerezo rya 13/0 umwaka w'ibihumbi 2022 sangwa ikaze turabire hamwe ingene ikirere kizoba kimeze mu makuru ikirere mutegurirwa n'ikigo Ijebu aho twiteze yuko imbere y'umutaga mu ntara za Cankuzo, Karusi, Muyinga, Kirundo, Ngozi, Kayanza, Bubanza, Cibitoke na Bujumbura hazoboneka ikirere ciganjwemwo n'akazuba hacamwo ibicu bike bike. Ni mu gihe mu ntara zose zisigaye zigize igihugu cacu hazoboneka ikirere ciganjwemwo n'ibicu vyinshi. Kubw'ibipimo bikoreshwa intara za Kayanza na Mwaro nizo zizoba zikanye gusumvya izindi °C 14. Muti none ku muhinga mohoho mwiteze iki? Twiteze yuko mu bice bimwe bimwe vy'intara za Cibitoke, Bubanza, Bujumbura, Rumonge hamwe na Bururi hazogwa imvura. Mu ntara za Cibitoke na Rumonge iyo mvura ikazogwa yumvikanamwo imituragaro. Mu ntara zindi zisigaye zigize ucacu hazoboneka ikirere ciganjwemwo n'ibicu vyinshi. Intara ya Bujumbura niyo yerekanwa n'ibipimo bikoreshwa kwizoba ishushe gusumba izindi °C 30. Mwakoze mubandanye gukurikirana ibiganiro ca kumbonesha kure y'igihugu. Ningaha dusozereye amakuru atwereka ikirere cyo kuri uwa gatanu aho bukera. Mugire n'amahoro y'Imana ngahi wanyu. Kongo ganwe n'u Rwanda ibihugu byose uko ari bibiri byama bifite ibiri muri bitera canke n'abakiri mu bitera Burundi. Muri ico gihe rero natwe dutegerezwa kwicara tugavye kandi twicungereye. Hakaba mbere hariho ni yasubiye kubaramutsa no kubakaze mwese abanywanyi bacu muri ko marabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza. Sangwe kaze no makuru agezwe ari karavugwa cane nga mu gihugu c'u Burundi. Tugiye kugaruka ku makuru arabana n'umutekano. Abategetsi b'u Burundi batangaje ko hashobora gukuba ibitero by'abantu bavuye mu Rwanda ndetse no muri Kongo. Vyatangajwe gute ivyo bitero? Ni vyabande? Ese abanyagihugu ndetse n'abajejwe umutekano barasabwa iki kugira ivyo bitero bishobora kuva mu Rwanda canke muri Kongo biburizwemwo? Ayo makuru niyo tugiye kugaruka ko muri kano kanya. Ivyo bikaba bibaye mu gihe hamaze igihe havurwa ingwano hagati y'igisirikare c'u Burundi ndetse n'umuharwanya leta ya Gitega Red Tabara. Amakuru rero akavuga yuko ngo hari n'ibindi bikorwa vyoba biriko birategurwa vyo gutera u Burundi. Ivyo bikaba bitangajwe n'abategetsi. Turaza ko bigaruka ku murano makuru vyose twabibateguriye. N'andi makuru yose yatandukanye bariko aragaruka ko cane yo mumenyesha makuru ndetse nagiye aratangazwa yose turaza kugenda tuyagushikiriza idonido. Cyo tegerezwa gukora conyene no gufyonda kuri sabone kugira igihe cyose turonsa makuru n'ibiganiro ngene nk'ibi urajuba mu bambere bashikirwa navyo. Sangwe ikaze rero murano makuru harabana n'umutekano. Ni bande bo bariko baracura uyo mugambi wo gutera u Burundi? Ese abo bagwanyi bikekwa ko bashobora kuva mu gihugu ca Kongo canke mu Rwanda bo bari bande? Vyatangajwe gute? Ese abanyagihugu barasabwa iki? Ivyo nivyo tugiye kugaruka ko murano makuru twumvirize vyose nkuko vyatangajwe. Ku banywanyi bacu muri ngaha mu Burundi rero kandi abaye kaze cyane murano makuru turazikoma muko murakurikira makuru n'ibiganiro twamatu abashikirije. Turaye kaze kandi wewe munywanyi wacu twumvirize uri mu bihugu vy'ababanyi ndetse n'ahandi hose waburi ngaha ku mugabane wa Afrika. Ntibagiye namwe muri ku migabane y'amakungu ya kure turazikoma muri ko murarondera makuru yizaba bari karavugwa nga mu gihugu c'u Burundi. Turabatoreza twifashishije umurwi w'abamenyesha makuru maze nayo nkatunganya nkagushikiriza amanyido nido. Nizere ko rero wafyonze kuri sabone kugira igihe cyose dushize ko inkuru iraje gushikira mu bambere. Hoba hariko harategurwa ibikorwa vyo gutera u Burundi. Abantu bivurwa yuko ngo bashobora kuva mu gihugu c'u Rwanda ndetse ngo no ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Abategetsi b'u Burundi bavuga iki kuri bino bintu? Ese ayo makuru yatangajwe nande? Ese ivyemezo vyo bari bihe? Ivyo bintu koko vyo bari vyo? Abanyagihugu barasabwa iki kugira hacungegwe umutekano w'igihugu? Nizihe ntara zishobora kubangamirwa cane n'ibibazo vy'umutekano? Nivyo tugiye kugaruka ko muri kano kanya. Nkuko rero amakuru dufise avyemeza, igisirikare c'u Burundi kivuga ko gitewe impungenge n'imigwi y'abantu bitwaje ibirwanisho ishobora gutera u Burundi ivuye mu Rwanda na Kongo canke se igatera ivyo bihugu bibiri iciye ku butaka bw'u Burundi. Nkuko rero amakuru yatangajwe abivuga kugira kirinde uwo mutekano muke kikaba kimaze iminsi gitunganya imibonano mu makomine yose y'intara zihana urubibe n'ivyo bihugu bibanyi kugira ngo gisigure amayeri yose imigwi
y'abagwanyi ikoresha hoba mu kuresha abayinjiramwo canke se mu kwinjiza ibirwanisho. Intara zerekwa canke se zerekewe niyo mibonano kugira bagabishe abanyagihugu ni intara zitanu. Muri zo ntara hakaba harimwo intara ya Muramvya, intara ya Cibitoke, intara ya Bubanza, umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura n'intara ya Bujumbura benshi bazi ku izina rya Bujumbura rirare. Imirwi itumirwa iruhande y'abagize inzego z'umutekano no kwivuna abansi ni abakuru b'imitumba, abagendesha amapikipiki n'amakinga aca amafaranga, abarongoye amashure yisumbuye, abakukurukiye mu gisirikare n'igipolisi, urwaruka rwahejeje amashure yisumbuye rutararonka akazi, abaserukira amadini n'imigambwe hamwe n'abameremesha kiyago bo ku misozi nk'uko amakuru abivuga. Kareme Bizoza buramatari wa Cibitoke akaba asaba abanyagihugu bose kwifata bakitwara nk'abajejwe umutekano aho kwiyumvira ko hari igikorwa c'abasirikare n'abapolisi gusa. Ano makuru tukaba tuyacesha radiyo Ijwi ry'Amerika. Reka twumvirize ino nkuru bateguye, duhejeje kwiyumviriza turaza turaba n'ayandi makuru ariko aravugwa ijya nino yo mu vya politike ndetse n'umutekano. Kurikire ino nkuru y'Ijwi ry'Amerika. Intara zerekewe niyo mibonano ni zitanu. Muramvya hagati na hagati y'Ibitoke mu buraruko bushira uburengero, Bubanza mu rwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura n'intara ya Bujumbura benshi bazi ku izina rya Bujumbura Rural mu burengero. Imirwi itumirwa iruhande y'abagize inzego z'umutekano no kwivuna abansi n'abakuru y'imitumba, abagendesha amapikipiki n'amakinga aca amafaranga, abarongoye amashure yisumbuye, abakukurutse mu gisirikare n'igipolisi, urwaruka rwahejeje amashure yisumbuye rutaronka akazi, abaserukira amadini n'imigambwe hamwe n'abaremesha kiyago ku misozi. General de Brigade Dominique Nyamugaruka atwara akarere ka mbere ka gisirikare aravuga icyatumye imirwi ariyo yumvirwa nico yitezweko. Aha ni mu ntara ya Cibitoke aho ivyo biganiro biko yaremesezwa muri iyi ndwi. Turabigisha ibijanye n'umutekano carico, tukaba tumwe tuvuga duti karahara muganda ntibacura. Umutekano rero turabereka neza ko aribo ba mbere bashobora korohereza umwasi canke bakaba ba mbere bashobora kumubuza kwinjira mu ntara zabo canke mu makomine yabo. Abatumiwe mu biganiro nka Pastor Samuel Ntirampeba wo mu ishengero ryitwa Gahore muri Yesu Kristo yabwiye Ijwi ry'Amerika ko ivyo babwiwe ari ingirakamaro kandi yagiye guhimiriza abarongoye n'abandi bose bizinanyi kubera amaso umutekano. Twebwe nk'abarongozi b'amashengero dufite abantu benshi duhagarariye kubereka ko tutokwijajara mu ishengero kuko ishengero rijamwe abantu benshi, kuko ishengero ni nk'urusenga. Urusenga rujamwe abantu benshi abeza n'ababi haba mu karere canke mu gihugu. Birumvikana ahantu hose mu ntara zose nzojamwo ko kijya kiganiro naracanditse nayo gifashe icegeranye ko nzokwama ndagitanga inyuma y'ivyigwa by'ijambo ry'Imana. Nukumva ko umutekano ari w'abantu bose, umutekano utariho nta tworonkera tuvura imitima y'abizera. Nico gituma umutekano ari kirumara. Abagenzi banje baba bapase twari kumwe, baba bo tutari kumwe, nukumva yuko bazokwigisha abo bayoboye ko bategezwa nabo nyene guharanira umutekano hajya tubaye na cane cane. Uwo mutekano avuga ko ari kirumara. Mukuru w'akarere ka mbere ka gisirikare ntiyifuza kuhungabana na gato, ariko hafite amakenga menshi ku mbibe z'u Burundi, u Rwanda na Kongo. Dufatiye kubihitiye canke kuri kahise canke no muri kazoza bivanye nuko imigwi yamitera igihugu yamihari. Kubera akarere kacu ka mbere ka gisirikare gahana rubibe na Kongo, gahana rubibe n'u Rwanda. Ibyo bihugu byose uko ari bibiri byama bifite imigwi ibiri muri tera canke n'abakagira imigwi itera Burundi. Muri ico gihe rero natwe dutegerezwa kwicara tugavye kandi twicungereye. Hakaba mbere hariho n'ibijanye na forode usanga biba ku ntara zegeranye n'imipaka ya Kongo, ugasanga mbere muri izo forode hazamwo ibishobora kuzugwanya nk'ibigwanisho canke umwasi akabifatira ko urugero. Kareme Bizoza buramatari wa Cibitoke basaba abanyagihugu bose kwifata bakitwara nk'abajejwe umutekano aho kwiyumvira ko ari igikorwa c'abasirikare n'abapolisi gusa. Bagenda bekurikize babiganira ntaco kuboneka. Ntabwo abapolisi canke abasirikare bokwira uburere bwose, mugabo bate nk'akarorero kubagendesha amamoto bagenda imihingo yose. Barakuyemwo icigwa cerekana ko na wene ujya muntu yunguruje bijya yunguruje akwiye kugenda afite amakenga. Hanyuma rero catabigisha ingene baca bagira batanga inkuru atari kuja hejuru ngo ugomba ngo mpetse umuntu ameze uko umenya ingene bikora mwibanga, ukabwirira abajeje intwaca abajeje umutekano wawe niko radatinyamara nzanye umuntu muri aka karere ntahazi
bakavuga yuko ateye amagi ivyo rero nivyo dushaka yuko abenegihugu bose baba abajejwe umutekano. General Nyamugaruka ajejwe akarere ka mbere ka gisirikare aramutwa kuva mu minsi heze nyuma y'imyaka myinshi atwara abasirikare bajejwe gucungera umutekano w'abategetsi harimo umukuru w'igihugu agaruka ku catumye abasirikare bashirwa mu mitumba kandi ubundi ikorwa nyamukuru ari kurinda imbibe biri mu nyigisho agenda atanga. Igisoda cyari gisanzwe gitunganije kuva kera kuko nticyari gitunganije ngo kibe ku mapozisiyo mu bene gihugu igihe misiyo yacu ya mbere yo gucungera imbibe ngaho ko habonetsemwo ko hagati muri twebwe hazahavamwo abantu b'inkozi z'ikibi rero migwi y'abateroriste usanga batera amayonade bagakora n'ibindi bakitwaza n'ibigwanisho biba ngombwa ko tubigisha ukuntu babana n'ayo mapozisiyo. Izi ntari ibiganiro biberamwo zikubita amasonga ku mashamba cimeza ya Rukoko n'Ikibira hamwe n'ikiyaya ca Rusizi. Muri ayo mashamba hakunze kuvugwa imirwi y'abarwanyi batera Burundi bavuye mu buseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gihe mu Kibira haca yitera ku butaka bw'u Rwanda canke itera Burundi ivuye muri Nyungwe ruhererekane rw'Ikibira ugeze ku butaka bw'u Rwanda. Mu kwezi kw'indwi no kw'icumi umwaka uheze Burundi n'u Rwanda vyaherekanije abagwanyi 30 bari mu bafatiwe muri ayo mashamba mu gihe abakuru b'ibihugu vy'u Burundi, u Rwanda na Kongo bategetse abatwara ibisata vy'iperereza na cane irya gisirikare guhanahana amakuru yose ajanye n'imirwi ihungabanya umutekano mu karere no ku mipaka. Iyo ngingo yashimwe rwose na Jean Pierre Lacroix icegera c'umunyamabanga wa ONU yajejwe ibikorwa vyo kugarukana amahoro no kubumbatira umutekano mu rugendo aherukamwo mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika mu mpera z'ukwa 10 2021. Eroje uri kaneza ijuru rya Amerika.